Turi kwigenekerezo rya 10 ruheshi umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari makuru mushikirizwa muri rimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagitse. Umuyaga nkuba ufise ubushobozi bwa megawatt 16 niwo witezwe mu iyubakwa bw'ingomero zibiri z'amazi ku ruzi ikirasa bikaba vyitezwe mu myaka 3. Ivyo nivyavuzwe mu nama nkenguzamateka iherutse turabikurikira muri ano makuru. Ivyivugo birimwe gashavu n'imvugo z'ibitutsi nivyo vyaranze imyiyerekano yabaye kuri uyu wa gatandatu zerekereza kubimenyesha amakuru vyo mu makungu hamwe no ku bihugu vya Burayi na Amerika. Saya gusa hariho n'ayandi naho mukanya. Dasuye kwa ikaze muri ano makuru yacu tuyatangure mu bijanye na politike. Amashira hamwe adaharanira inyungu za politike ariko acuditse na leta niyo yemeje ko yateguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ibinyamakuru vyo mu mahanga, bakaba bakoresheje ivyivugo bikarira cane ibinyamakuru vy'Ubufaransa ariko barifatiye mu gahanga n'ibihugu vya Burayi abavyita abakoroni banakoresha n'amajambo ashobora gufatwa nk'ibitutsi nk'akororero nk'iki gisabisho chatewe muri iyo myiyerekano. Abarundi mu bwoko bwawe turarambiwe turarushe agacinyizo k'abakoroni agacinyizo k'intakebwa ako turakarushe agacinyizo k'abafaransa babiki abo bose turabirushe mw'izina rya Yesu Mana turitwaye iwawe mw'ijuru reka uturenganure mwami reka utuvugire Mana turenganure mukiza mwiza Mana ngwino turaguhamagaye tuvugije induru n'akamo vyo kuguhamagara turakabye induru n'akamo vyo kuguhamagara Mana turaguhagurukije ku ntebe yawe aho uri mw'ijuru ingo turenganure Mana turenganure twebwe ubwoko bwawe abarundi twakwizeye abarundi tugukunda abarundi Mana turi imbere yawe erega twagushize imbere mu vyacu erega n'indongozi zacu zirakwizera erega mwibwirizwa shingiro ni wowe uzi imbere mu vyacu vyose uri imbere ariko kuba koroni suko babagutaye inyuma barakwibagiye dutabare Mana kugira ngo mwami tuguheshe icubahiro reka mwami uturenganure abo bakoroni turabitwariye imbere yawe turabitwariye mwami muri sentare yo mw'ijuru isumba izindi zose turabitwariye erega ni mw'ijambo ryawe waravuze ngo shingisha urubanza ngunguranye natwe turaburanije abo bakoroni turaburanije izo ntakebwa turaburanije abo bafaransa abo babirigi izo ntavyara turaburanije izo nteko abo baramuciye igihugu cabo turababuranije Mana burana nabo Mana gwana nabo utuneshereze uduhe intsinzi yawe hezagira Uburundi Mana duhezagire abarundi hezagira indongozi zacu were kubingena icubahiro umukuru w'igihugu cacu Abari mu myiyerekano waboneyeho akaryo ko gusubira kwiyamiriza amashengero ya Katolika nkaha batanze akarorero ka diocese ya Gitega basaba ko batosubira gufatwa nk'ibijuju. Twarashize imbere Imana ubatubwirire gutya nyakubaho abo bakirisu uti munabwira ivyo byose ubusi babana bo ba 61 72 78 uti nicabwenge zihageze bazokumva ivyanyu ibitari ivyo ntibazovyemera murazobaza bo muri diocese ya Gitega hamwe vyavugirwa baciye banamutora 100%
naho bontuka uko bashaka ntaco bimbwiye kandi sinzo kwigera mpora kubera urukundo nkunda igihugu catwibarutse. Ibi ni vyashikirijwe n'umupfasoni Marguerite Barankitse inyuma yaho ubutegetsi mu Burundi bugomoreye abantu mwibarabara ngo bamwiyamirize. Kubwiwe ngo nyabona ubutegetsi bwari bukwiye kwerekana ko atagwaruka rw'abahungu rwashahuwe atana abagore bakorewe ivyamfurambi atana abantu kandi 32 baherutse kunyagwa amatungo yabo. Yabivugiye mu kiganiro yagiranye na Radio Umurisho kuri uwa Mungu. Tumukurikire. Karuha bijya n'uburozi bariko baraha mukirisu ndabisubiyemo mbere avuye gusenga sinzo kwigera numa hakurya Isayi yabivuze ati pour Israël je ne me tairai pas. Nta mukirisu anuma kuko n'umunsi duhabwa novuga nk'ikominyo yanyuma uvuga ngo jewe nakane setani niyo sami zayo n'ibikorwa vyayo naho bontuka naho bonyita nabonye ivyo banyita byose nta nico bimbwira nagomba ngo ndababwire ni kuvuye no mu misa noneho Yezu igihe Herode amutumye ko yamubwira ati genda mubwire ibyambwira yuko uno munsi nzogira ibitangaza gushikiye saha igeze munone ko batashoboye kuvuga ati ikinyoma cambaye ubusa nta 9,000 biri mu mabohero nta bagore bagiriwe vyamfurambi nta bana b'abahungu bashahuwe nta mpunzi 500 biri hanze nta bantu 32 twatse ivyo amatungo yabo none ko wenyene yanyirereye udushimwe tubiri akampa na passeport diplomatique patavuga ati nivyo abesha ndabushimwe sinamushimiye ko none nibagende basabe RFI basabe TV5 Monde bavuga ati tuze twicare tubeshuze ivyujya mu pasoni yavuze ivyo yavuze yashikirije ni kinyoma nivyo bari bamutamitse. Uyo akaba yari umupfasoni Marguerite Barankitse nta siguro nimwe imyiyerekano yo kwiyamiriza ibinyamakuru vyo hanze ifise. Ivyo bishikirizwa na Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Frodebu. Kuri we naho ivyo binyamakuru vyoba vyakoze amakosa inyishu ntiri mu kuvyirukana. Ati na cane ko ubu abarundi bazi gutandukanya inkuru ikoze nabi n'iyikoze neza. Umugambwe Frodebu sanzwe kuva n'icubahiro ndademera icyoro atangaje imigambi yiwe kandi ariyo n'ubu ufatira ko kugira gushireho n'imigambi ikorera ko yatangaje neza yuko ibimenyesha makuru amaradiyo amateleviziyo wagiye kubaho menshi mu gihugu kuvuga mbere nta byari bihari duvuga ko twebwe rero dushigikiye yuko mu Burundi abarundi bose ashobora kumva amakuru atandukanye ava mu binyamakuru bitandukanye byaje mu Burundi byaba ibyo kwisi bikaba byinshi inkuru zikaba nyinshi hanyuma umunyagihugu wenyene ashobora kwitorera nk'ikibuga cy'imico ariko nk'amateleviziyo c'amaradiyo akomeye mu Buraya zaba za RFI zaba za France 24 zaba za CNN cyane za Al Jazeera za France 24 zitanga amakuru akomeye turazi ko ari ibinyamakuru bikomeye ku isi rero bya binyamakuru twibaza yuko biguma bikora bigatanga inkuru mu Burundi mu Barundi abarundi bose bakavyumva za BBC n'izindi twibaza yuko abarundi bose bakamenyera gutandukanya inkuru nziza n'inkuru atari ko nabene birashobora kubashikira ugasanga nk'ukuri barashobora kwihera twebwe rero yuko tuvuga ngo ni ukubiyamiriza ngo ntibakivugira mu Burundi ibyo navyo umuganga Frodebu bishobora kubishigikira nayo rero ibyo byarabaye ejo byabaye ejo byo kugira ngo biyamirize amakuru ibyo rero twabikurikiranye neza bashobora kuba izindi mvo za politike z'abatuma bavyiyamiriza mugabo ari kugira ngo ivyo binyamakuru ntibishobore gutanga inkuru kuko byaba bikora mu gihugu cy'u Burundi.
Kongereza amafaranga yo gushingura abakozi ba leta no gusununura uburyo bw'abakukuruke ni zimwe mu ngingo zafashwe n'inama shikiranganje yabaye kuri uwa gatanu uheze. Ivyo vyamenyeshejwe n'umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye aho yariko ashikiriza ivyabaye mu nama. Tumukurikire. Projet d'ordonnance ministérielle conjointe portant modification de l'ordonnance ministérielle numéro 570. Itegeko shikiranganje amajana 570 agakoni amajana 540 agakoni amajana 369 ryashizweko umukono itariki 22 ruheshi 1999 rishiraho amafaranga yo gufasha gushingura igihe hari umukozi wa leta yitavye Imana. Uwo mugambi washizweho n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi. Ayo mafaranga yagenewe gufasha igihe hari umukozi wa leta yitavye Imana canke ari mu karuhuko n'igihe yoba yarakukurutse. Ayo mafaranga yemejwe n'itegeko shikiranganje amajana 570 agakoni amajana 540 agakoni amajana 369 itariki 22 ruheshi 1999 gemeza ibihumbi 124 n'amajana 5 mu mafaranga y'amarundi. Tugereranije ayo mafaranga n'ibiciro vya kino gihe twasanze yariyongereye inciro zibiri kuyari yemejwe n'iryo tegeko. Dufatiye ku biciro byo kwisoko rya kino gihe haciye haboneka iciyumviro cyo kongereza ayo mafaranga akaba ari ibihumbi amajana 536 mu mafaranga y'amarundi. Ariko inyuma yo guhanahana ivyumviro inama mpanuzo jambo n'ubundi yabonye ko ayo mafaranga adakwiye ahava aja ku bihumbi amajana 8 mu mafaranga y'amarundi. Iyo nama yaciye iboneraho akaryo ko kwerekana ingene abakozi ba leta bakukurutse n'abandi bakozi bakoreye igihugu babayeho. Kuri iyo mpamvu haciye hashigwaho umugwi shikiranganje uzokurikirana ubuzima abantu babayemo na cane abavyeyi bafise imbanyi n'abana bari munsi y'imyaka 5. À l'instar des mesures prises pour les femmes qui accouchent et les enfants de moins de 5 ans. Nayo ingomero zibiri z'amazi nizo zizokubakwa vuba ku ruzi Kirasa zizotanga megawatt 16 z'umuyaga nkuba. Ivyo bikorwa bikaba bizomara imyaka 3. Iyo ni yindi ngingo yafatiwe mu nama shikiranganje iherutse n'ubunyene. Dusubire dukurikire Prosper Ntagwamiye. Projet de développement, construction, exploitation et transfert de 2 centrales hydroélectriques. Umugambi w'iterambere ujanye no kubaka ingomero z'amazi azotanga umuyaga nkuba zikazoba zifise ubushobozi bwa megawatt 16 zikazokubakwa ku ruzi Kirasa. Uwo mugambi washikirijwe n'umushikiranganje ajejwe amazi n'amabuye y'agaciro. Mu ntumbero yo guteza imbere uwo mugambi wo kubaka izo ngomero, leta yagiraniye amasezerano by'agateganyo n'ishirahamwe Jetra hamwe na EASO kugira hubakwe izo ngomero ku ruzi Kirasa. Hisunzwe ishigwa mu ngiro ry'amasezerano, watanguye uwo mugambi yasizeho ishirahamwe yise Kirasa Energy rizoba rishinzwe ibiganiro n'ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi. Amasezerano hagati y'abazokubaka izo ngomero na leta byashizweho umukono mu kwezi kwa Kigarama mu mwaka wa 2018. Urwo rugomero ruzokubakwa kilometero 25 mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Urwo rugomero ruzokubakwa kilometero 25 mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura, rukazoca makomine Mugamba, Muhuta, Mutambu na Kabezi. Izo ngomero zikazoba zifise ubushobozi bwa megawatt 16 bikazotwara uburyo bungana n'imiliyoni 54 by'amadolari y'abanyamerika, kandi harahejejwe gushigwa ko umukono n'abazobikora. Ico gikorwa kikazokorwa mu kiringo c'imyaka 3. Inyuma yo guhanahana ivyumviro, inama mpanuzo jambo yaciye ishiraho urwego ruzosesangura kimwe ku kindi, hanyuma bikazozanwa mu kiringo c'indwi zibiri. Il sera ramené en conseil des ministres dans un délai de 2 semaines.
ngo haracariho intambamyi myinshi kubijanye n'amategeko agenga abakenyezi mu Burundi. Ni muri iyo ntumbero yo kubavugira igisata c'abakenyezi co mwishira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryahawe umubonano n'inama nshingamateka y'u Burundi. Izo ntumwa zari zirongowe n'uwahoze arongoye igihugu ca Centrafrique Samba Panza. Tumukurikire. Au nom de la délégation qui m'accompagne, je voulais apprécier grandement l'honneur que Kwizina ry'intumwa twagendanye nagomba gushimira ubimwe bivuye ku mutima nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka kubona yaduteye iteka akatwakira. Kuba bisavye kuko vyari bikenewe kuri twebwe ko tubonana n'urwego rutora amategeko kwizina ry'abanyagihugu. Vyari bikenewe ko duhura n'inama nshingamateka kugira tuvuge ibibazo bikomeye vyerekeye abakenyezi ni kuvuga amategeko abagenga. Haracariho intambamye kuvyerekeye amategeko agenga abakenyezi ahatari hake na cane mu Burundi. Twari dukeneye no kubavugira mu nama nshingamateka aho twatomboreye twasanze n'inama nshingamateka nayo nyene isanzwe yitwararika ibibazo bitari bike bijanye n'amategeko yo guteza imbere imibereho y'abanyagihugu na cane abakenyezi. Twabonye ko hisunzwe ibwirizwa nshingiro inama nshingamateka iriko iratunganya canke mbere iza yaratunganije amategeko atari make afasha abakenyezi. Ibwirizwa nshingiro ritegekanye n'imiburiburi mu nzego zikomeye zifata ingingo ko hoba harimwo abakenyezi 30%. Inama nshingamateka ibicishije ku itegeko rigenga amatora yategekanije nayo nyene ko n'imiburiburi abakenyezi boba 30% ku ntonde z'abitoza. Bikaba vyaratwijeje ko abakenyezi bashobora guserukirwa neza mu nzego zisaba kubanza kwitoza. Twaranerekanye kandi iyindi myitwarariko yacu kugira inama nshingamateka ibandanye gutora amategeko ajanye n'iyubahirizwa ry'ukungana kw'abagabo n'abagore. Niyumvira yuko twabwira uwumva nk'uko umukuru w'inama nshingamateka yabitwijeje. De la perspective égalité des hommes et des femmes. Et je pense que nous avons une oreille attentive de la part de l'honorable qui nous a rassurés. Mu gusozera n'amakuru yacu, impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'Imahama mu gihugu c'u Rwanda zirarajwe ishinga n'umutekano muke urangwa mu makambi ari mu gihugu ca Tanzania. Ubuserukira izo mpunzi yasaba abarongo ishira hamwe mpuzamakungu gitaho impunzi HCR gukora ibishoboka kugira bakingire izo mpunzi ziri muri Tanzania. Icegera c'urongoye HCR mu Rwanda akaba avuga ko bagiye kuvugana n'abagenzi babo kugira batore inyishu Reverien Badikamwe. Ico kibazo c'umutekano muke caje mu vyashikijwe n'uwaserukiye ikambi y'Imahama mu gihugu c'u Rwanda igihe bariko bakira imfashanyo bahawe n'igihugu c'u Buyapani. Jean Bosco kwibishatse ariko arashima ibimaze gukorerwa impunzi zaha Imahama atariko nyabuna naho mutugarukiye ko turaraje ushinga na bene wacu bahungiye muri Tanzania. Akavuga ko izo mpunzi z'Imahama zisabye zishimitse abasanzwe bitaho impunzi kwitaho ikibazo c'abarundi barara ntibuca kandi bitwa ko bahungiye aho bibaza ko hari umutekano usumba uri mu gihugu c'u Burundi. Turumva bene wacu bahungiye no muri Tanzania urumva yuko banabasangayo kugira ngo bashobore no kwangiriza ubuzima bwabo. Basangayo n'abava mu gihugu c'u Burundi zambonera kuri n'abandi bose bacuditse hamwe kugira ngo bangirize ubuzima ko batavuga rumwe nabo. Mwe twasavye yuko badufasha bavugire bene wacu bari muri Tanzania kugira ngo barabe yuko umutekano nawo ugaruka nk'impunzi zahungiye mu gihugu kandi bakeneye umutekano kuko baje bahunga umutekano muke ariko nabo nyene baronka umutekano hanyuma igihe nicagera bazasubire mu gihugu cabo ariko aramahoro. Icegera c'userukisha hamwe mpuzamakungu gitaho impunzi HCR mu gihugu c'u Rwanda Barbara Bentum William Dots yaremeye ko ico kibazo bakizi kandi bagiye kuvugana nabo bakorana muri Tanzania kugira nabo bavugane na leta y'ico gihugu maze abo barundi baronka amahoro. Ku kibazo gishikirijwe n'userukira impunzi ko twofasha ku kijanye n'impunzi ziri muri Tanzania twavyumvise kandi turiko turavugana nabo dukorana muri Tanzania hamwe n'abajejwe intwaro bo muri Tanzania kugira ico kibazo gitore inyishu nkuko babisavye. Ibitero ntibisiba kuba muri ayo makambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania. Igitero ca nyuma kikaba cabaye kuwa gatanu heze aho abantu bitwaje ibigwanisho bateye mu kambi y'Induta. Igipolisi ca Tanzania kikaba caramenyesheje kuri uwa kabiri ko cishe batatu muri abo bari baje gutera Induta. Akanemeza kandi ko abagizi ba nabi baje bava mu gihugu c'u Burundi. Nkuko vyananditswe mbere n'abagenzi bacu bo mu kinyamakuru SOS Media. Ubusanzwe arongoye akarere ka Kibondo akavuga ko uwo mugwi wari waje uva mu Burundi kandi n'abasigaye basubiye inyuma baja muri ico gihugu c'u Burundi.
Ndagukengirukiye Reverien Bazikamwe ni no kuri no nkuru dusozere ko ano makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho butaha.